Yes, vita bakundi wa Imperial TV +257 twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeye, twizere ko muriko murahimbaza weekend neza mu miryango yanyu. Ni mi kuri microphone nka Imperial TV. Weekend twahimbarije mu ntara ya Cibitoki. Twe togiye kuryoherwa gusa, twe togiye kubazanira ama news, tukuzanira amakuru kubereka nyene Nyamachoma event ya mbere yari imeze, byari ibintu by'amateka, ibintu byari bimeze neza, nta kavura kagerageje gutoba, ariko ibintu byari bimeze bon. Twabonye abantu benshi bari bahari, aba DJs, aba journalistes n'aba stars bamwe reka tubakanya mukurikire nyene byari byifashe muri event ya Nyamachoma edition ya mbere yateguwe na Rusizi Limited. Muronza kongera mukurikire Alenova ajoje communication muri Rusizi Limited, araza kubabwira ibintu byinshi. Rusizi Limited ni iki, yaje kugira iki, hama utagira subscribe kuri channel Imperial TV urindiri iki kugira subscribe kuri Imperial TV. Hama reka tubakanya tubereke nyene byari bimeze muri Nyamachoma Festival edition ya mbere. Niyo nkuru Jean Bedel Bokassa nkuko mumbona, umwe mu borganije iyi Nyamachoma. Nkuko mubibona twaje hano Nyabuhweza mu ntara ya Cibitoki, mu kiyaya gihanamiye Rusizi, kiyaya ca Rusizi. Bo nibaza yuko vraiment evenement yagenze neza, twayiteguye neza, yagenze neza, abantu barayitavye bikwiriye. Gusa ikibazo nuko hari akavura kaduciriyemwo, muga nakaduciriyemwo urabona ko abantu bagumye muri mood, bagumye bafungura kuri kwamye akaboga, ego bagumye bafata gakanywa nkuko biri. Bo muri make rero je nibaza yuko igikorwa cagenze neza kandi neza cyane gose nko twacuvyiteze. Nkabangira ko nshimira abatumire bose bashoboye kutwitaba, ibinyamakuru byashoboye gushika hano kugira bironke inkuru y'imvaho bishobora gushikana ku bandi batashoboye gushika hano, babone ko ibintu byari bimeze. Nukuri ibintu byari bimeze neza cyane, naho imvura duciriyemwo nta kintu kinini yishe, nta kintu kinini yishe. Akavura kaguye buri ku muhingamo dusanka bariko bararangiza. Ego Yes, hello my people, nitwa Mipro DMC, ndumenyesha makuru kuri Buja FM. Aha turi ni mu Cibitoki ca Rugombo, naje nk'umumenyesha makuru kugira ngo ashobore kuraba ingene Nyamachoma Park and Chill imeze. Vibe imeze neza, abantu bashoboye kuvyitabira ku bwinshi nubwo imvura itashoboye kutworohereza. Mugira murayibona gushika ino saha imvura ni nyinshi, ariko muri make vyagenze neza. Nitwa Alenova Irambona, ndi mujeje kumenyesha makuru muri gishira hamwe novuga nti entreprise Rusizi Limited, aho ari shirahamwe rihurikiyemwo abantu batari bake, harimo bamaze kubaka izabo, hari no gwaruka bakiri bato bakino ku ntebe y'ishuri, bakiri muri za kaminuza, hari n'abakora. Ubwo rero Rusizi Limited twagiye hamwe kugira ngo tubandanye dutegura ibikorwa bitandukanye byo tuma abantu boroherwa mu mutwe, baruhuka mu mutwe. Ni muri kino gikorwa rero ca mbere kinini twakore hano Inyabuhweza, ni ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Nomenyesha neza ko iyi zo kwitwa Quartier Nyabuhweza kuko gisagara ca Cibitoke kizoherera ngaha turi. Uko biri kose kandi ni hafi y'uruzi Rusizi. Twari twavuze ati ni ku metero nk'amajana 4, mugabo twagenze dusanga ahubwo hari agatambuko abantu bako barabona Rusizi hariya imbere y'amaso yacu gatoyi. Hanyuma rero uno munsi twari ngaha kuva isaha nka twebwe Rusizi Limited, staff yose twasenga isaha 1:30 mbere ni Nyamachoma Park and Chill. Aho biboneka neza yuko abahagarika imiduga hari abagaca bagira akagendo gato k'imetero z'amajana 5 baje batumbera hano. Twashize inyubakwa, amastand, eka mbere ibijanye byose n'umuziki. Gutyo rero impene zabazwe, inyama z'inka ziriho, inkoko zabazwe, abasho gushika ku mwanya baronse. Gusa novuga ni habaye akantu ko gusugumana kubera byabonetse neza ko abantu basibaye nka bazera rimwe, naho twateguye baca barasa nk'abo kamya. Ikindi twabonye haje abantu benshi baruta abo twari twiteze. Stock yaheze kabiri y'inzoga, turasa gusubira kongereza, twari dufise SSD mobile. Ubu rero urabona ko abantu bavuze ati sawa. Ikindi twahuye naco ni imvura yaduhinduriye kuva isaha 9 yatangwe kwa mugoroba, nako abantu by'imvura ataco bagiye bagoma bitambira akazi. Gusa imvura nayo yononye kuko byabaye ngombwa ko duhagarika gatoyi
ivyuma ntibinyagirwe umuziki urahora haca haba rero induru mugabo rero mu nyuma twashoboye kumetriza inzego z'umutekano zadufashije kugira ngo ibintu bigende neza gusa ico twovuga dushobora kubura ibidaje byinshi bivuye yuko imvura iguye abantu birutse bashwiragira bamwe baja mu miduga gutyo ugasanga batwaye ibidaje waje kukimusa bati ndiko ndanywa inzoga ndagisubiza rero twageze igihe turengerwa n'abantu gutyo rero nkavuga nti Rusizi Limited twihaye yuko buri umwaka niburi twotegura ibikorwa nka bitatu biboneka iki rero kibaye icambere twacafise amezi 8 arenga imbere yacu hariho ibindi bikorwa bibiri dutumiriye abandi bantu kuzokwitaba nibashobora kumva ubutumire bwa Rusizi Limited. Je twa King Gilles hama nkabamba nganyine ibuganda gusa mu ntaci bitoki gusa imvura yahaye sana byari kuryoha cyane kurusha biraryoshe kandi nubu ndumva umuziki ni fire ongo ni fire sana baby ground that hego turagura kunda bibona biratagase cyane n'ibintu by'amafi normal original kuravye babona bahari nukuri dusanze intarabwe itunza abana yatunza abana beshi je kubwanje nabuze uwo nturanondeka jewe misemo kwinywera wabagahe wabagino nitwa Sabe benshi banyita Grand Poisson ifi nini imera zose ego imera zose turi Ncibitoki Nyabuheza tukaba twitabiriye akamo kimvukira twarabonye ama publication Alenova avuga ati mu Ncibitoki tuba duhari nazavuga ati reka tuzobe duhari ko edition ya mbere naho bavuze ko ari edition ya mbere yabereye Uganda kugatera no twari turi nabandi mugabe no munsi bavuga ati tugende he ku ntara natwe niho turi ibintu bimeze neza inzoga zirahari inyama zirahari eka abagenzi bose bavyitabiriye yego twese turahari turashima uko byagenze inzoga nizigeze zibura nubwo zari kubura turi kumwe n'umugenzi akora muri Brarud CCD mu Rugombo bamwaka bamwita Beka arivuga araza kwivuga mugabo uko byagenze vraiment bimeze neza turashima inyama ni zose inzoga zirahari imvura naho yashatse kudukanga mugabo twebwe imvura ntacu tugira turi muhira imvura ntacu tugira twaje dufite objectif imwe ni kuryoherwa imvura ntacu tugira turaryoherwe ego turaryohewe kandi tukaba dushimiye n'aba bantu bashoboye kuvuga ati reka tuze tugirene tuvyereka amakungu mu Cibitoki haragendwa ni nyabagendwa ushaka wese azoze ahagendere nta kibazo gihari na kimwe turi ku rubibi mu Cibitoki uravye hirya urashobora kubona ikiyaya cagize ca Rusizi haya tubona nyara uruzi mubona ari ni Rusizi hakurya ni muri Kongo ushaka wese azoze yifatanye natwe kirese iki ciza cyashatse kutwivangamwe mugabo ibindi byose ni sawa tumeze neza amahoro ni yose turajya tukanwa tukaryoherwa ego turi kumwe n'umuntu wo muri Brarud direka nawe agira icyo avuze ashikirije inzoga ni zose ego Beka gire cyishikirije nama Petit Primus jewe banyitwa ndashimiye nimero 1 Jean Berkmas bantazira Beka banze kwizina rya Beka nkaba ndi umunyacibitoki i Buganda ariko ubu nkaba ntuye mu Cibitoki kuri centre akazi kanje ka misi yose nkora mu bintu bya Brarud muri Mega Cibitoki jeje guhereza ibinyobwa bya Brarud abanyagihugu kugira ngo ntibagwe umwumwa akanyota nikabafate rero kano kamo twarakumvise nk'abasanzwe dukorera Brarud kandi murazi yuko Brarud ifise ico yatereye muri bino bintu biriko biravera nga muri no evenema tumaze kumva ku maradiyo
batwikoze ko turavuze ati birakeneye ko natwe twoshika aho hantu tukaraba uko biriko biragenda. Muri make ibintu bimeze neza, abantu baratagase, abantu baryohewe, nubwo akavura kariko karagwa ariko biraboneka yuko abantu baryohewe, bariye inyama, banyoye ikinyobwa ca Brarudi, ibintu byifashe neza, abantu bose bararyohewe. Reka nukuri ni ibintu by'amavuta ntiworaba hafi yo atari akavura gashatse kubitoba, ariko novuga ko ari umugisha, ni umugisha kubera yuko hajya imvura iguye turaronka ibyo dufungura kugira ngo tubace kubaho. Rero nta muntu yobigaya. Aha mu Cibitoki ni intara nyabagendwa, nubwo ari intara keshi yakunze guhura n'ibibazo, ariko ubu ni intara itekanye, nivyo mwibonera ko umutekano ari wose. Yes, twizere ko mwashoboye kurikira ingene ibintu bimeze byari biryoshe, akavura kagerageje kugwa. Imperial TV naco tudakora kubwa abafanzi bacu. Imperial TV tuguma turi update kubwa abafanzi bacu. Cyo tugusaba gusa utaragira s'abonner cyangwa subscribe kuri channel Imperial TV, dusabye mu bikore hama mubandare muryoherwa mu muryango yanyu. Imperial TV irabakunda cyane. Ciao ciao.